Ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye muri kumwe na Jerome nk'uko vyama. Nagira tuganire muri mino minsi y'impera z'umwaka ico umuntu akwiye gukora kugira ngo umwaka uza abe ari umuntu w'inguvu ashobora kuwukoramwo ibintu bikomeye cane. Nufate umwanya ufate urupapuro wandike ibintu vyagenze neza, ivyo wari warateguye gukora muri umwaka uheze, wandike ivyo washitseko, hama uce wandika no kurundi ruhande wandike ivyakunaniye ariko warifuje kubishikako. Muri ivyo rero bitagenze neza umwaka uheze, ubanze urabe icabiteye kugira ngo ivyo bintu ntubishikeko. Ari ikintu wari warateguye kuvuga ati umwaka nari nawutanguye nashatse gukora iki, igituma ntagikoze niki, hama ubone gukosora kugira ngo umwaka uza w'2024 ushobore kugishikako. Ari naho rero bira wokora y'umwaka yoba mu buryo bw'ibintu biboneka no mu buryo bwo gusenga, kuko abantu benshi baravuga yuko gusenga bigize ubuzima bw'umuntu. Hari igihe rero ibintu iyo vyapfuye uruhande rwo gusenga bica bipfa no mu ruhande rw'ubutunzi. Ubanze urabe rero abagenzi wari ufise umwaka uheze, urabe yuko mwobandanya mugira abagenzi, kuko harya wobaho utagira umugenzi hako wogira abagenzi babi. Mu bagenzi rero wari ufise hariho amazina woshiraho, dufate ukabanza ugatandukanya umuryango be n'abagenzi n'inshuti n'abagenzi, ukabitandukanya ukavuga ati aba bantu no kubera ari umuryango, mu muryango mvukamwo aba bantu twakoranye neza uyu n'uyu, hama ndafise abagenzi nabo, uyu mugenzi uyu n'uyu yarashoboye kubafasha ivyo kunteza imbere, uyu nawe yaransubije inyuma. Hama inshuti nabo novuga ngo nimba ufise company ni nk'abakiriya, abantu nyene muba mukorana, inshuti za company yawe canke inshuti zijanye nk'abakiriya biwawe, urabe mu bakiriya uwo wumva mubandanya mukorana. Rero sorry, abantu benshi rero bafita ingorane yo kuvuga ngo oya, kugira ikintu ugire oya, ukaba ariyo ngorane kenshi abantu tugira kugira ngo ntidutere imbere. Hari ibintu ukwiye kuvuga ngo oya mu buzima bwawe, ndiko ndavuga wewe naje ndivuga nkavuga ni ari ibintu tuba dukwiye kuvuga oya. Iyo ikintu ubona ko kitakugirira akamaro, kuvuga oya ni intsinzi kuri wewe. Rero mu bintu umwaka uheze vyatugoye, hari aho twananiwe kuvuga oya. Uyu mwaka wa 2024 dushobore kuvuga tuti oya. Nshobora kuba ntateye imbere kubera kuryamira, navyuka saa 3 zo mu gitondo, nkatonda saa 5 zo ku kazi, hama saa 6 nkaca ngenda gufungura, nkaca ngaruka saa 9, saa 12 canke saa 11 nkaca ngenda mu kabare. Hari ibintu rero ngaho mba nishe mu gihe ntashoboye kuba mvyutse kare. Rero nimba ari ikuryamira vyambujije gutera imbere mu mwaka uheze, ninavuga oya nzoca mvyuka saa 11 canke saa 12. Mvuge oya kuryamira. Ico kuryamira ni kimwe mu bintu bituma abantu badatera imbere. Ni ikindi kintu gishobora kuba catumye ntatera imbere umwaka uheze, ugasanga ni abagenzi babi. Gufata muri babandi bose nakubwira, bamwe muri famille, babandi bo mu nshuti n'abagenzi, ukavuga ati uyu muntu yabaye umuntu mubi kuri jewe, kubandanya ndamugira umugenzi bishobora kuzotuma nshikana nari nashitse mu kuba habi. Hari
nkaho gufata nkashishamo umurongo nti uyu muntu na telefone yiwe ndayifuse nta n'uwo nzosubira guhurira kugira ngo ashobore kugira icyo mpinduye mu buzima bwanjye. Nta kibi wowe ukoze rero ufashe iyo ngingo yo kuvuga ati uyu muntu nta bugenzi bwiwe ndabuhagaritse kuko nta ntumbero buriko buracikanako. Kwiyumvira rero mu bintu bituma tudatera imbere harimo ivyo vyo kuvuga ngo kujyanira no kugira abagenzi babi. Ikindi naco ni ingene dukoresha amafaranga tuba twaronse. Mu gihe narifise uburyo bwo kuba nogura ibintu hama amafaranga gakeha cyangwa ugasanga sinakwije, aho byavuye kuba namenyereye gukora ibintu bitagira ku murongo. Ariko nk'uyu mwaka nkavuga nti ko amahera yabaye make reka ngire ibintu bita substitution mu Gifaransa. Ni ukuvuga nimba bahora urya inyama bashobora kuvuga ati ubu ndahashize ibiharage cyangwa ahari kuja inyama reka ndahashire ifi cyangwa indagara. Igiciro rero ubu sinzi ko kigurwamwe, ariko mu minsi yaheze naheruka indagara arizo ziri make ku nyama, ariko bishobora guhinduka bivanye n'igihe gihe ubona yuko udashobora gufungura ibizimvye ni ukugabanya. Hari n'iyindi formule nigeze kubabwira canke sinzi ko nababwira ngaha. Umuntu iyo afashe ubugari bw'ibigori dufate ari nko mu nzara ugaca ubucumba hakiri kare nk'amasaha 2 imbere yuko ufungura, usanga uko niba wahora ucumba ikiro ugaca ubucumba imbere y'amasaha 2 ushobora gucumba inusu na robo ugakwira. Ni ukuvuga ni ukumenya ingene urondera ivyo kurya, ntushobore kuba worondera ivyo kurya uza guta muri pubere. Birya vyo guta mu maguta indya ntibiba. Ni ukuvuga ngo ukamenya quantité y'ivyo kurya ufungura, ukamenya n'ibyo usigaza, ukamenya n'ingene bigenza. Rero abantu benshi usanga babayeho nko gusoma ku munsi. Rero muri ico gihe wokora nko gusoma gusomera hamwe ibizomara igihe kinini, ariko ukamenya ingene ugenda ubirondera ubitegura ku buryo usesagura bihagarara. Nimba wahora unywa Amstel 10 zigabanya, kuko wenda ngo ibwiriyo ico wayiraje nkubwira ivyo yihaye. Rero ni ukuvuga umwaka uheze ikintu cyose wibaza cyakubujije gutera imbere urabe ingene wohindura kugira umwaka w'ibihumbi 2024 ushobore kuba wotangura neza. Hari uburyo bubiri bwo gutegura umwaka ugira utangure. Ndavuga ku bantu bemera Imana no ku bandi bantu batemera Imana. Ku bantu batemera Imana akafata ibyagenze nabi byose akabyandika, hama le 31 décembre ujya munsi ugomba gutegura umwaka akacagenda akafata akabiturira. Ni buryo bw'uko umenga avuga ati ibi bintu ndabivuyemo none ndabituriye ndahinduye mu mutwe nyene kumva ko uhindutse ugomba gukora ibintu byiza. Ariko nko ku bantu basenga, hari abandi mu basenga nabo afata imitwaro, mvuze imitwaro y'abantu ikintu wifuza ko kizoba, akagenda akavuga ati Mana ndagusabye iki niki zatariki 31 naho ubona akagenda agasenga agafata rwa rupapuro nabone akaruturira nawe avuga ati Mana imitwaro ndaguhaye igushikire uzonyinyishure. Nibwo buryo bwiza bw'uko uwo mwaka uzoza umwaka uzogera guhera uraba muri vya bindi wari warasenze bimwe wari wasifite Imana, umwaka ugenda guhera ugacufuga uti mbega none ahantu ibi bintu ko bitagenze neza byavuye kuki. Hama rero ugaca usenga Imana, ku bantu basenga bagasenga Imana kugira ngo ya migambi yihaye, kuko waturiye rwa rundi rw'imitwaro niko ushiraho n'urundi nko muri agenda by'ivyo ugomba uko ushaka ko bizoba, ukavugira intambwe. Nimba wasengeye inzu canke wasengeye nk'umugore nk'abasore dufate, ucutangura kurondera imatera ugatangura ikipema. Nimba wasengeye inzu ucutangura kurondera amafaranga y'amabati, ugatangura ku ari video ngana n'ababwiye ingene umuntu ushaka kubaka inzu mu buryo bworoshe. Watayiraje bashobora kureba muri description
ugaca utangura gukora bya bindi nubwo ugusenga ugatangura kubifata nk'umuntu ashaka gushikira amasezerano. Rero kuba usenga ntikivuga yuko uca ukora ngo Imana izobikorera ngo izobikorera hasi, ariko bizova mu maboko yawe, niho uzoshobora gukora kugira ngo ushikire bya bindi bimwe wasengera. Kugira ushikire urakora. Ni ukuvuga rero niba ari cyo wasengeye akazi, uca utangura kudepoza, ugatangura kurondera ingene kwiga ingene bandika CV, ingene bandika makete yo gusaba akazi, hama ugatangura kurondera n'amapere d'offre udepozamo. Imana ikaguha akazi ikoreye kuri bya bindi wewe wasengera, mugabo ufise nawe byo usabwa wabikoze. Nibavuga ngo wasengeye akazi hama uce wicara ngo bazoza bakuronderere muhira, oya. Ni ukuvuga ikintu cyose ku mwaka uheze kitagenze neza, kugira kigende neza ugira aho ico nawe ukoze. Umwanditsi Albert niwe yavuze ati abantu batafise ubwenge bashaka gushika ku bintu bitandukanye n'ivyo barimwo ataco bakoze, bataco bahinduye mu byo bakora. Rero ni ukuvuga yuko iyo ushaka kugishika ku kintu, hari ibintu nawe bigusaba banza gukora ugahindura. Niwo kwama uvyuka saa 3 zo mu gitondo hama ngo uvuge ngo ushaka iterambere. Niba ufise botike yawe cyangwa ufise akazi ka leta, ukaba ushaka wajyaniriye, ntabwo unganya mwimbo n'umuntu yazindutse. Ivyo byo birumvikana. Ibya bivya wawe bya by'undi muntu, no kuvuga byose ivyo biba bikuraba wewe. Nimba ufise akazi uwagusizeho nuko yabona atashobora kukikorera, ni naco gituma ugakoranya umwete nawe utera imbere. Ushaka iterambere rero uteza imbere uwukorera. Nimba wikorera naho ushaka gutera imbere, no kuvuga nawe ugira ikintu uhinduye. Uyu mwaka rero uri urahera, ndabifuriza yuko umwaka mwawuheza neza mu mahoro n'umutekano, hama tugategura umwaka uza. Umuntu akavuga ati jewe ndanditse ibintu ibi ndashaka ko bizoba umwaka uza. Ukaraba bira ibyo wari warasabye ku mwaka uheze, ibyo wasabye Imana n'ibyo wari wimviriye gukora byose kwa bikoze neza. Icyo utakoze neza ugahindura, umwaka ukaza gutangura wumva ubundi muntu mushasha. Hanura nk'abantu badasenga gusenga kugira ngo Imana ibibafashemo, kuko iyo umuntu afise kwemera Imana aba afise izindi nguvu ziruta iz'umuntu adasenga, kuko ibyo ukora uravuga uti ibintu ko Imana bishyigikiye, nawe bikabona kuguhezagira, ugashobora gukora witeza imbere kandi uteza imbere n'ibyo kubana n'Imana, bikaheza bikagufasha. Sinzi rero ko hogira hari ufise ikibazo yokinyandikira muri commentaire, hama nimba ari wowe yishimye akavuga ati video nayishimye, mubandanye mutubwira kubijanye n'ibi, hari sije mwifuza ko twovuga ko kiza abandanye tuyikorerako. Ndabashimiye rero kuba mwankurikiranye, naho ubutaha. Yari Jerome Kazabuke mwari kumwe. Imana ibahezagire.